jewe naje ngahandushe cyane mvuye mu mashengero nkane ngikizwa abantu bazwa bambwiye bati we kuhombye ugiye gutakambira Yesu kubera ibintu byaguhezeko niho maramariye niko bashaka kuvuga mu majambo make nuwo shiriye message yaca avuga ati ahubwo nimba ushonje tubwire tukugaburire nta mana yagutumye we nta manutse kandi nubu hari hababimbwira no ngaha ndaza bamaze kubimbarira hanyuma ndashimiye Imana cyane shitse ngaha umwungera amaze kunkorako ni Imana yandungitse Jesse nizanye ko ntawo narinzi mugabo nshitse mbona ibiro vyiwe n'ubusore bwiwe mbona umenga nta bitangaza birimo mbanje kugusaba imbabazi ndavuga nti aka gasore karasengera ibintu byananiye abantu bakomako arigira ikivamo nasanze ariko aravuga ubutumwa yiterera ndarabana ako gasore gayene kafashe iki Imana imbabarire mungero mbabarire cyane ndakomya amashi mugabo ndahashitse nahaje numva ngomba ntoragura amasashi kabisa n'ibimeze nk'umusazi ko narihindukije hari kuntu nihindukije nigoroye nshavuga ngo Yesu ariko nsanga navuze ngo beyasha navuze ikintu nyawu ndasubira nihindukije ngo nyawu ndabivuga gatatu umuntu andongo yari yambwiye ngo nabonye ngo usaze mbona uri kuratera abantu amabuye kuri Gare du Nord ndavuga nti madame jewe nkorera Imana imyaka 7 jewe nsenga kuva kuwa mbere gushika kundi wa mbere jewe nemera nkagogwa araba ubugufi ingene bwatunye ariko nagumye inyuma y'Imana abantu benshi twabatiririje rimwe barabihevye barabivamo basubira kwinyubera ibiye ndavuga nti iyi myaka ngowe jewe iza umpembe bisazi ntibishoboka kumbe mugabo niwe ariko arabigira haciye iminsi rero niho navyadukana Imana kirambwira ngo genda iri shengero yararikweze irarinzanira irambwira ngo iri shengero uraribona ntego namara ricako mvuye kuraba umwana ngo genda winjire hajya nyene ndagutabare kuko barakwishe baraguhambye ngiye kukuzura cishije mu mwungere wawe hari impene bari baraduhaye ishengero rimwe ryari ryadushimye nyene riratugabira impene mu kibanza canje cyo gupfa impene yaciye ipfa bukeye naraye mbonanye n'umwungere hanyuma aransengera inyuma y'amezi 2 Imana yaciye intabara irampinzwe kubamo haciye iminsi hari ibibanza bya presidence hariya mba hafi yaho haba guhagarika abantu kubaka presidence iravuga ngo ivyo bibanza nta numwe azovyubaka hariho umuntu yaragwaje umwana kwa muganga acarahombesha parcelle kandi urumva yari muzifashwe acaraza arambwira ati twebwe nshaka guhombesha ngwaje umwana mu bitaro ntagwaye iki arambwira ko yamaja muri crise amaraso ngo agakama ndamubwira ntico ndakigufasha kuko Imana yarampaye amavuta yo gusengera abantu ndagenda ndamusengera muganda amubwira nti iyo parcelle yawe ndafise amahera makenya ndashaka kuzuriza iyo nzu ndamubwira nti nangahe ari ati ni 500. None ntiwumva ko bari babitwariye ubusa amaparcelle yose ari gusa barayatwaye ndamubwira ati sawa mfise umuriyoni hano ndaza kubukuzanira hanyuma 500,000 nzoca ngenda mpombesha hasigaye nanje ndayakuzanira ati na mahoro ati gihe kingana gute n'inyuma y'indwi ndaduga urumva ko iwacu bari bazi yuko jewe nahungiye muri Yesu kubera kubura uko ngira ndumurushwa hari nabo nashiriye message umwe arambwira ngo reka ndakugaburesha ngo urashonje nta mana yagutumye Imana izogaruka ku munsi wo guca urubanza twese tuzokubitigwa hajya mu kibuga ati nawe urimwo niyo ntije byaha naravyihaye ntije ivyo nzi biko byose ngo reka shade zireka ngo we waraproteje ubwenge canambwira nti nta namahera yawe ntora urumva yari kumpezagira kuko n'umuntu nanje nagenda afasha mu rudandazo
ndamubaza nti irya parcelle yanje nta mahera arimo hajya no gusaba miliyoni 5 nkadandaza we ntuzi ko nzi kudandaza wewe yanye arambwira ngo ntayo no kwiba none wumva nahombye mu biki je mfise ubuntu bw'Imana nibwo ndiko ndagenderamo urumva baranteturuye ndafise ahomba bavyumvise baca batangura kuvuga ngo kumbe ni Imana ngo bya bintu ngo ni Imana candagenda rero ndahombesha kwasigaye candazana izo 500 ndazimuha ntanga n'inzoga z'abashinga ntaye burya rero ncangura are zitatu hirya yejo nari kumwe no mu mama arambwira ati burya president igomba yasubije bya bibanza abantu bose mugabe Imana ikaba yarigumye imbanda ati genda wandikishe rondera abashinga ntahe wandikishe ndavuga nti burya waramanye wagize ivyumanye kugira umanyurireko nti warakoze reka nzavyandikisha canda vyandikisha nahise amahera make hasigara umukuru w'umutumba n'umuaje wiwe gusinya abo ntibasinyiye sasa satana cagira ipfuwe impapuro yarayazinyegeje mugabo abo nagutse turi kumwe basinyiye ntibarapfa baracahari rero ndashimiye Imana ko yanteturuye hagize ivy'imanya ikamanyurirako uyu munsi naho nopfu uyu munsi nta mwana wanje azoja kuba mayibo bose bafise aho bazoba rero ndashimiye Imana cyane mu yimpera amashi menshi mpagaze ngaha nshima ivyo Imana yankoreye nukuri ndashimye cyane ko ngeze ngaha nkamara uyu mwaka ndawumaze mfise amagara make ariko ikabinshoboza ntunze abantu atanumwe afise ico yifashishe yofasha ariko nkabafasha nkaronka ico bafungura uyu mwaka uraheze kandi nari nzi yuko ntazoronka ikintu na kimwe bashobora gufungura muri uyu mwaka uheze ariko Imana irabimfasha hariho ahantu umwana asengera nza mbona yari yagiye muri ayo mapfungo yamaramwe iminsi zabona baramutekera kuri nyashengero asishya gitutuntu bibi azagira umunsi mukuru nabajya abandi bana bari kumwe be na Mutama zabona aratuzanye aho ndashimira Imana n'ukuri ntaco nari nifashije ntaco nari nzi nishoboje kindi nshimiye Imana ukuguru mfise ngaha ariko kutumye kuntera ingorane aho nziye ngaha ubu ndumva yuko ni mitende no kutarakira neza mugabo ndatambuka bigakunda kandi byararabiranja ibikinja cyane hanyuma nkabashimiye Imana imvura yaguye ku munsi wa 4 w'indwi heze iyo mvura yari imvura yarabaye imvura y'igitangaza twebwe twaje tubona amasaha yagwa nyene hari hakiri kare inzu yose yuzuye amazi no hejuru ndabona nti imvura iza kugwa mu ijoro ntihabura ugira ingorane kandi ntabyo twari kwishobora ari mu ijoro byari ibintu biteye ubwoba cyane abashimiye Imana no kuri ku bintu yankoreye shimiye Imana inshuti n'abagenzi n'abavukanye kw'Imana uyu mwaka uheze dufise amahoro imumvise gushima kwanje.